utishari wanje kubera ntukiri shari wiwe kubera ugeze mu kiyaga bigaba igihe mwitangura yari shari baby akabizu ngaha baby inshuti ya bose yo ni inshuti yawe. Bahaye mwaramutse mu izina rya Yesu. Ntacyo naburiye mu maboko yawe, niyo mpamvu ngutambira ntivuye inyuma. Amen. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana, igitabo cya Mariko ibice 4 n'umurongo wa 35. Ijambo ry'umutwe riravuga ngo inkubi y'umuyaga mu kiyaga. Kuri uwo munsi bugorovye arababwira ati tujabuke tuje hakurya. Basiga abantu hano bamujana mu bwato yahozemwo, kandi ayandi mato yari kumwe nabo. Nuko haza inkubi ikomeye y'umuyaga, imifunda yisuka mu bwato bwariko buruzura, ariko we yararyamye mu mutwe w'inyuma yiseguye umusego yisinziririye. Baramukangura baramubaza bati mwigisha, tubabaye ko turiko turapfa. Arikangura azibiza ingunza abarira ikiyaga ati hora tekereze, umuyaga uraca abagahekere gose. Arababaza ati niki ibateye ubwoba? Murizera? Baratinya bagira ubwoba bwinshi, barabazanya bati mbega uyu n'umuntu ki? Umuyaga n'ikiyaga ko bimwumvira. Mukomera amashimana yacu. Yikangu yazibiza ikiyaga ngo hora hora, yikangu yazibiza ikiyaga ngo hora hora. Amen. Yesu hano ngo yari kumwe n'intumwa ziwe mu bwato, mugabo ntivyabujije yuko intumwa ziwe zigira ingorane kandi bari kumwe na Yesu, kubera Yesu yari yisinziririye. Ijambo Imana yampaye igituma bimeze gutyo nuko Imana yakubwiye ihamagarwa ryawe, ntiyakubwira hagati mu rugendo ingene bizaba bimeze. Ikubwira yuko izoguha umugabo, ariko ntiyakubwira yuko umugabo azoguharika. Ikubwira yuko izoguha umugore, ariko ntiyakubwira yuko umugore azokwita imbwa. Ikubwira yuko uzoba umudandaza, ariko ntiyakubwira yuko hagati uzohomba. Hagati ngo yarahatunyegeje, kuko iyo itahakunyegeza ntiwari kwiga amashuri uyu munsi urugishomeri, wari guca uvuga uti nzokora ibindi. Ariko kubera yakunyegeje hagati yawe, amashuri urayigura ruha, uyu munsi bigusaba kuza kurondera kandi kazi atari ako wigiye, kandi ako wigiye kari. Nico gituma ubona wijiriwe, kubera muri wewe ivyo wari witeze sivyo uriko urabona uyu munsi, kuko ivyo wabwiwe mwihamagarwa ryawe ntabwo ari vyo uriko urabona. Erega niko bimeze. Yosefu Imana iraza iramubwira iti wewe uzoba mukuru w'abakuru bawe, uzoba umutware wabo, ariko iramuhisha yuko azobanza guca mu bobo. Iramubwira iti wewe uzoba mukuru nabikwemereye, mugabo iramuhisha yuko azobanza kuja kuba kwa Postifari, koza amasahani, kuba umuyaya n'umuboyi, koza amatwarete. Iramuhisha ko azoja mu gasho hariya. Nivyo biriko biragora abantu kino gihe, kubera twasezeraniwe ijuru, ariko kugira ngo turishikemwo tuzobanza kwambuka hakurya. Kugira ngo dushike hakurya tuzoca mu kiyaga, kandi mu kiyaga hariyo ingunza, hariyo imifunda, hariyo n'imiyaga, kandi Yesu turi kumwe. Ariko Yesu uharagera igihe akisinzirira. Nico gituma uryamana n'umugabo nk'abandi, mugabo ukaburinda abandi bazironka, n'izo bakorora bazironka, mugabo wowe ukayibura, kandi Yesu ari impande yawe. Nico gituma urima ntiwimbure kandi abandi bimbura. Ni imifunda yaduhishije hagati mu rugendo. Yesu ngo arababwira ati haguruka tugende hariya hakurya. Ati ko tujana nta ngorane. Baca barinjira mu bwato baragenda, bafata urugendo baragenda. Ngo bageze mu kiyaga hagati, Yesu ngo yimanukira mu gafuru kepfo ngo araryama, ndetse ntiyaryama gusa ngo arisegura, aragona, arasinzira, kuko nasinzika mu bizi. Ngo atangura guhirira Yesu imbere hariya. Imifunda nayo yumvise ko Yesu atari hari iba yashitse, itangura ngo gukubita ubwato. Ngo irakubita ubwato, niko twasomye hajya. Noneho ngo ntiyabukubita gusa, ngo amazi atangura
kwinjira mu bwato, ngo ubwato butangura kuzura amazi, ngo buriko burarengerwa niho bibutse Yesu. Bamaze kwigwanira bakabona birananiranye, baribuka Yesu. Uyu mwanya urakwiye kumwibuka, ukareka kwigwanirira, kuko niwe ashobora kuzibiza ingunza, niwe ashobora gusubiza imifunda hasi, niwe ashobora gutegeka ikiyaga kigahora, kuko bo baragerageje barasoza ibyo bashobora, baragwana ibyo bashobora, mugabo ubwato biranga ko burengana. Hanyuma rero babonye byananiranye ngo baca baramanuka baza kumurondera Yesu, aca batangura kumuhiga, baramubura, nabwo yari yimanukiye munsi ngo yigaramiye yisinziririye. Bashitse rero ngo batangura kumukoma, none Yesu ntubabaye ko turiko turapfa? Erega turiko turapfa, ntubabaye none? Baca baravyuka, baca abwira ikiyaga ngo hora hora, barakibwira ngo hora, ngo tekereza. Yesu niho yarari, mugabe ibibazo birabashikira nkuko nawewe naho mufise ibibazo mugendana. Haleluya. Kubera n'inzira Dawidi Imana iramurobanura, iramwimika nk'umwami. Imana ishyuye cyane, mugabo ntiyamuhishurira yuko azobanza kugwana na Goliyati ikigatanya. Imana we cyane. Haleluya. Noneho iramwimika, iramubwira turi umwami, mugabo iramuhisha inkota za Sawuli hariya, kuko wibuka amacumu Sawuli yateye Dawidi ngo apfe, ngo yaduhishije hagati mu rugendo. Nico gituma benshi bariko barasubira inyuma, kubera ivyo bari biteze babibuze, kubera bahuye n'imifunda, baca babona yuko hakurya batagishikayo. Imana Abisirayeli irababwira iti ngomba mbakure muri Egiputa mu nzu y'ubuja, ndabajane mu gihugu ciza gitemba amata n'ubuki. Abisirayeli banezererwa rimwe, kubera yari yabahishije inyanza hari itukura, ibahisha n'ubugaragu. Baragenda ibabwira iti baduka mugende mu gihugu cyanyu. Bapfiriye hasi rimwe n'umunezero mwinshi, baragenda. Imana irabibagiza yuko Farawo ahava bakurikira. Bageze ku kiyaga ngo bazabona Farawo inyuma yiwe, ngo batangura gutaka bati none ga Mose, iki sico twakubwira wewe ngo tugumize hariya mu buja? Kuko bahuye n'intambara, ariko ngo intambara si nziza kuyitumbere, ngo mugabe yayinesheje agira akanyamuneza kenshi, kuko mu ntambara niho abasirikare bambikirwa amapete, kubera baba baragwanye neza bakanesha umwansi. Ariko abantu bari mu rugendo rwo kuja mu ijuru bashaka kwambikwa amapete bataratangura n'urugendo, bagashaka kwiga intsinzi kandi bataragwana, bahura n'intambara bagaca batangura gutaka. Ariko ngo yaduhije hagati mu rugendo kugira ngo nitwashika hakurya tuzogishe twirata, kuko yiza kubikubarira. Niwari kuja ku mugabo yagutwaye akubwira ngo sheri wanje, mu nyuma akagutera amakofi, wari kuvuga tugo rugendo ndarusiba. Iyo uza kubimenya ntiwari gushaka umugore azokwita imbwa kubera ubukene. Aho rero ubugeze hariya mwidamba, hariya mu kiyaga hagati, uti sheri wanje kubera ntukiri sheri wiwe, kubera ugeze mu kiyaga. Nigaba igihe mwitangura yari sheri baby, akabizu ngaha baby, urayumva? Mugabo bihindutse ugeze mwidamba hariya, ugeze hari imifundi ikaza, ubukene bukaza, intambara zikaza, urabyumva? Kugenda gusa bikaza, ico gihe aca kubwira ngo urimbwa y'umuhimbire. Ariko humura, Yesu ari ngaha impande yawe, akubwira mukangure. Yesu birahageze ko mukangura kugira ngo azibize ikiyaga, hanyuma noneho uce wambuka. Niwagera hakurya naho bararirimba, baca batanga kwimba kwa rurimbo ngo reka twari twagusengeye cyane. Imana yacu itibagira ibibazo byawe, erega naho yari ibizi kuzohaca. Erega kuba mu bwobo kwa Yosefu ntibyamubujije kuba umwami. Abisirayeli guca mu bugaragwa bakahasonzera, bakahamererwa nabi, uruzuba rukabaturira, ntibyabujije gushika mu gihugu cy'isezerano. Birasaba ngo uwo mukangura Yesu kugira ngo mugendane, none hazibize ingunza, azibize ibyo bibazo byawe. Hariya
yarambwiye ijambo rikomeye cyane ati mbega ntimurizera. Byasaba kwizera, biragusaba nawe kwizera yuko urugendo watanguye, yuko amasezerano watanguye, ayo masezerano yuko uzoyashikamo, bigusaba kwizera. Utagira kwizera ivyo ntivyokunda. Hari igihe rero bidusaba gusenga amasengesho yo kurwana, kubera burya amasengesho ari ubwoko bwinshi. Hari amasengesho dusaba yo kwinginga, hari n'amasengesho dusaba dutaka, kujya kwa Bisirayeli batatse bari ku kiyaga ngo baraboroga barataka. Sinzi gutaka ko muvyumva, ni hamwe umuntu aba ariko araribwa afite uburibwe akaboroga. Abakenyezi ngira barabizi, hageze kwibaruka nta mukenyezi abaho n'umwe yibarutse adatatse. Mugabo iyo yakiriye ikibondo bagira umunezero mwinshi mu mpera bashimana yacu. Sinzi we ko rusenga amasengesho y'abantu bubu n'amanyantege nke gusa, kuri mwidamba kugeza mu kiyaga utabaza gute Yesu ko bavuze ngo baragenda baramukoma aharyamye. Kumukoma n'ukongorera none hana igihe yari mu rusengero ngo yarasenga, mugabo ngo agasenga arira, amoso agatemba ku maso. Umuhereze ngo aramwitegeza atari kujya mugora bari we yaje gukora iki hano mu rusengero, ngo nagere mwegera amubwira atariko wa mugore we kubera iki waje kuborererwa mu rusengero. Hana ngo aramubwira ati narimba bajwe n'intuntu, mfise umutwaro umbabaje, none rero niyo nariko ndaririra Imana ibapezagirire. Kuko iyo wasenze amasengesho neza abanza kubohora umutima wawe. Hariho abantu bameze nk'abari mu kiyaga, bari mu bwato buriko buratwagwa, kuko uri mu kiyaga haba hasigaye inzira zibiri, no gukira canke no gupfa. Hariho abantu usanga bageze ahantu ku nkombe yo gupfa, ndetse n'abantu babahebuye, ugasanga urugo rwawe n'ababanyi bararuhebuye kurwapfuye wishwe n'umujyano. Ariko niwasenga amasengesho yo kwimura abadayimoni, uno munsi Yesu uramukoma birukane. Ukeneye yuko Yesu yikangura agakora igikorwa, akazibiza ingunza, akazibiza ikiyaga, uwo niwe mpaye kaza mu izina rya Yesu. Urakoze Mana yacu, nta wundi abariko bararirira atari wewe. Uri Imana nziza, uri Imana y'amahoro, uri Imana. Hari abageze ku musozi mu ruhanya, hari abageze mwami ku musozi muhandagaza. Abo rero barakeneye mwami ko ubibutsa rya sezerano mwasezerana. Haleluya, kutazobahemukira. Hariho abageze mu kiyaga Mana, hari abageze mu kiyaga. Amina. Nta kindi cyo kubatabara atari wewe. Ni wewe kurwanira umwana w'umuntu wese ari hano, ni wewe gutabara abari mu kiyaga, ni wewe kuzibiza ingunza, ni wewe kubwira umuyaga ugahwekera Mana. Ega Yesu, wewe urashoboye, kubera aho uri nawe uba wasinziriye. Abantu iyo bibutse bakakuvyura, uvyuka uzibiza ingunza, ukazibiza ikiyaga, noneho umuyaga ugahwekera, noneho abantu bakagira amahoro. Aba rero bafukamye imbere yawe, hari abafite intambara z'ubukene, hari abafite intambara zitandukanye Mana, hari abafite intambara z'inzara, hari abandi bafite intambara mwami zo mu ngo. Abo bose bakeneye ubutabazi bwawe. Haleluya. Ngwino rero utabara umuntu wese Mana, suka ubutabazi bwawe Mana ku muntu wese ariko arakuririra, ariko aragutakambira mwami mwiza, aronka inyishu y'umwanya. Urakoze Mana, urakoze ko ingoma yawe igiye kwima, arico gituma yima mu mitima yabo. Haleluya. Ugiye kwima muri bo nkuko bakuvyukije, wari usinziririye muri bo, wari mu bwato ari bwo bo, none bakeneye mwami kukuvyura. Ngabo barakuvyuye, vyuka rutangura ibikorwa cawe. Haleluya. Tangura umurimo wawe, tangura umurimo wo gukiza abagwayi Mana, tangura umurimo wo gutabara abagowe, tangura umurimo mwami wo guturuza intambara ziri mu ngo, iziri mu miryango. Haleluya.
amina. Urakoze Mana, urakoze kuri Mana nziza, urakoze kuri Mana itabara, urakoze kuri Mana ishoboye byose. Uri Imana yacu, uri Imana nziza, uri Imana inshuti ya bose, ukaba Imana ya Burundi, ukaba Imana waremye isi n'ijuru. Nicyo gituma tugushimiye kandi ukengurukira kuba wongeye kwigaragaza hano ukiyereka umuntu wese Mana. Urakoze ntuhabwe icyubahiro, urakoze ijambo ryawe rishike mu muntu wese, hanyuma rimuremeshe, hanyuma rikorere muri we, umuntu wese yibuke kugutabaza iyo bigoye. Urakoze Mana, urakoze kutabaye abagutabaje, urakoze Mwami kukija abagwaye, urakoze Mwami kubagayitse ingunza mu bantu, urakoze mu izina rya Yesu Kristo, amen. inshuti ya bose yo ni inshuti yawe.